ijambo rifise teme canke se intumbero ivuga ngo nikihe ciza wowe umaze gukora wo kwibutsa Imana mu gihe uri mu ngorane. Nikihe ciza, nikihe kintu gihimbara Imana, nibihe bikorwa vyiza vy'Imana wowe umaze gukora mu gihe wowe ugeze mu ngorane wo kwibutsa Imana ati Imana nyibuka nanje narakoze ikiramu ntabare mu ngorane zanje ndimo. Maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati tegera Uhoraho, niwibuke ingene nagendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ivyo ubona ko ari vyiza. Ariko Hezekiya aramenya ko Imana imutumye ko ari Imana ivuga bikaba, ari Imana itegetse bikomera. Yibuka ko hari imirimo yakoreye Imana, yibuka ko hari ibikorwa vyiza vy'Imana yakoze. Ni kuvuga ngo ijambo ritwereka ngo ahindukiriza amaso ku rusika asenga Imana arira cyane, yereka Imana, atangira kwibutsa Imana ibikorwa vyiza yakoze. Ati yewe Uhoraho, tegera wumve amashoswa yanje, niwibuke ingene nagenderera imbere yawe nkakora ivyo ugomba, nkakora imirimo yawe itunganye mu ishengero ryawe. Vyari vyiza, ntabwo niyorobeka, ntabwo nivanga, nakora ibitunganye, nakora ivyemerwa nawe, ntaho nigeze ngaba mu gikorwa cawe Uhoraho. Umva gusenga kwanje, umva guca bugufi kwanje, ibuka ibikorwa nagukoreye. Uhoraho yongera gutuma umukozi we Yesaya aramubwira ngo ntabwo bitinze, nabonye amarira y'umukozi wanje Hezekiya, nayabonye yanshikiriye ahondi. Ntibikunze ko ntashobora kumwishura kuko nabonye ibikorwa vyiwe vyiza, ahubwo asubirayo, genda umubwire ati Uhoraho yumvise ugusenga kwawe, yabonye amarira yawe, yabonye amosozi yawe, yabonye amashosho yawe. Ati ku myaka yawe yo kubaho, igihe cyari gisa n'ikirangiye, igihe cyari gisa n'igiheze, ati kubwo yabonye imirimo yawe myiza, ku minsi yawe yongeyeko imyaka 15. Imana ihabwa icubahiro cyane. Nawe ijambo ryaje kuri we uno munsi, niwe ryaje ko kugira ngo nawe umenye ati mbega niko ngenda gute, niko nkora gute mwino si ndimo, mwino si ya none, ko mbona umengo ubuzima buragoye, ko mbona umengo ndaze hirya no hino ntibikunda. Mbega ivyo mfise fasha kangahe bagenzi banje, mbega ivyo mfise ndabihaka abandi kangahe, mbega mu buririmbyi bwanje ndimo nkora ndabuhagazeho gute, ndiko ndirimbira Imana gute, sindiko ndirimbira Imana kugira ngo abantu bangole, sindiko ndirimbira Imana kugira ngo abantu bumve agahogo keza gusa, ariko atagakiza kari muri jewe, atagukunda umurimo w'Imana biri muri jewe. Mu bivuga butumwa ryanje ndiko mvugira Imana ubutumwa gute, ntabwo ndabivuga mu buryarya, ntabwo ndabikora vyane bikunze, ntabwo nshira ivyanje imbere nkanga gushira ivy'Imana imbere. Usuzume urabe uko uriko urakora umurimo w'Imana, usuzume urabe uko uriko urakora igikorwa c'Imana. Turabaramukije cyane bakunze bene data, musanzwe mukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutsa kuri no mbonesha kure yitwa Ntamvura Idahita. Amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Nkuko rero mubibona uyu munsi ntidutamba twirorera, twaronse umushitsi umukozi w'Imana, twagira ibibakwe ryo kwakira umukozi w'Imana w'umuvuga butumwa muri studio za Ntamvura Idahita TV. Twagomba rero tumuhe kaze tutarabarambira mu majambo menshi kugira ngo abidondore mu mumenyi wariwe, mumenye amazina yiwe, hanyuma ahave adushikiriza ic'Imana yashize mu mutima wiwe. Turamuhaye kaza, turamutse, aramutse bariko baradukurikirana. Dufise abantu batari bake basanzwe bakurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutsa kuri Ntamvura Idahita TV. Kuri Facebook dufise abantu baba 19,000 no kuri YouTube nayo turafise abantu batari bake basanzwe bakurikirana bino biganiro. Turamuhaye kaze rero yidondore abanywanyi ba bino biganiro bisanzwe bitambutswa kuri Ntamvura Idahita TV, hanyuma ahava dushikiriza ic'Imana yashize mu mutima wiwe. Kaze mushitsi. Nanje ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Numva nishimye cyane kuba Uhoraho Imana yaturonkeje kano kanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana namwe. Ku mazina yanje nitwa Ndihokubwayo Emeline. Ntabwo ndubatse, ndacyari umujene kunyene mu mbona, ariko nagira ubwo buntu n'Imana kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Rero turahaye ikaze
wese atwumva kugira ngo witege kumva icyo Imana ikugomba ko, witege kumva icyo ijambo ry'Imana rikugomba ko. Umwanya ni gwawe, urahawe ikaze kugira ngo usangire ijambo ry'Imana. Nuko murakoze cyane, mwamaze kumva. Yitwa Emeline ndiho kubwayo. None rero twagomba dusenga Imana, twiragize Imana muri kino kiganiro kugira ngo Imana ibane nacu kuva mu ntango ya kino kiganiro gushika mu mpera zacu. Hanyuma duhejeje gusenga Imana, rero umukozi w'Imana umushitsi wacu ace abasangiza ijambo ry'Imana yumva afite mu mutima atuzaniye uno munsi. Dusenga Imana. Mana nyene n'amahoro, turagushimiye cyane, turagukengurukiye ko twemereye kuba ahantu muri kino kiganiro. Tugushimiye cyane kandi ko watuzaniye umukozi wawe kugira ngo aganirize imitima yacu. None rero turaguhaye kaze, umuvugishe, umukoreshe, umugire igikoresho cawe, abe indogoba ugenderako, abe mikrofone uvugiramo kugira ngo uganirize imitima y'aba bantu bose bariko barakurikirana buno butumwa bwiza. Urakoze ibyo twanse n'imigabo n'imigambi mibi y'umwa Satani. Turaguhaye kazi ibyo ugomba byose bice bitubako uciye mu ijambo ryawe, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen. Hama turashimiye umukozi w'Imana ku kanya keza aduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ndongeye kubaha ikaze namwe bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza bwa Kristo. Wumve wisanze, wumvura amahoro, wowe uri mu ngorane, wowe uri mu ntambara, wowe uri mu bigeragezo. Nagomba manze nakubwire ko Imana yacu twizeye ari Imana y'ubushobozi, ari Imana y'imbaraga, ari Imana ishoboye byose, ari Imana ikura umuntu ahatarazi yuko yoshobora kuva. Ni nayo mpamvu ndaguhaye ikaze kugira ngo wongere kubana nanje untege yombi dusangire iryo jambo ry'Imana. Ijambo rifise teme cyangwa se intumbero ivuga ngo nikiye cyiza wowe umaze gukora wo kwibutsa Imana mu gihe uri mu ngorane. Nikiye cyiza, nikiye kintu gihimbara Imana, nibihe bikorwa byiza by'Imana wowe umaze gukora mu gihe wowe ugeze mu ngorane wo kwibutsa Imana ati Imana nyibuka nanje narakoze ikirabu ntabare mu ngorane zanje ndimo. Ni jambo dusanga muri Yesaya igice cya 38 uhereye ku murongo wa mbere tukageza ku murongo wa 6. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Indanze y'amajambo ivuga ngo Ezekiya yongerwa iyindi myaka yo kubaho. Murongo wa mbere avuga ngo muri iyo minsi Ezekiya aragwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Amosi aza kuri we aramubwira ati uku niko Uhoraho agize ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe kukugira upfe utagikira. Maze Ezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati tegera Uhoraho, niwibuke ingene nagendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ivyo ubona ko ari vyiza. Ezekiya ararira cyane. Maze ijambo ry'Uhoraho rishika kuri Yesaya riti genda ubarire Ezekiya uti uku niko Uhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi agize. Uti ngo yumvise gusenga kwawe, abonye n'amosozi yawe, uteye ku minsi yawe yongeweko imyaka 15. Uti kandi azokurokorana n'iki gisagara agukure mu maboko y'umwami w'Abashuri. Ati azozigama iki gisagara. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Aya niyo majambo tugiye gusangira mwakano kanya, amajambo afise intumbero nakubwiye ati nikihe cyiza wowe umaze gukora wo kwibutsa Imana igihe wowe uri mu ngorane, wo kwibutsa Imana igihe wowe uri mu kigeragezo, wo kwibutsa Imana igihe ubona ko bwije utabona ko umengo bushobora guca. Ezekiya yari umukozi w'Imana. Ugiye kuraba Bibiliya iratwereka neza ko Ezekiya Imana yamushingira intahe kubw'ibikorwa byiwe yakora. Ezekiya yakorera Imana bumwe no mukuri, ntabwo yiyorobeka, nta nubwo yivanga mu gikorwa cy'Imana, ntabwo yabyivangamo, ariko yabikora kuko yari afise umuhamagaro, yari afise intumbero, yari afise n'ikimutera kubikora, akabikora bikunze n'umutima utunganye n'umutima ubikunze. Ni kuvuga ngo Ezekiya
wanje umukozi wanje Hezekiya ndamubwire kuko mbona igihe ciwe co gupfa cageze atunganye ivyo mu rugo rwiwe kumbura ivyo ataratunganya ashobore kubitunganya kugira ngo bikunde ashobore gupfa byose yabitunganije bimeze neza. Uhoraho atuma umukozi wiwe Esaya aramubwira ngo yewe Esaya, hari umukozi wanje Hezekiya amaze igihe kirekire agwaye, amaze imyaka myinshi cyane agwaye, genda umubwire ati tunganya. Uhoraho avuganye nawe ibi, tunganya ivyo mu rugo rwawe kuko ugira upfa utagikira, kuko ugira upfe bidashoboka ko ukibayeho ngo ushobore kubaho uri umuntu muzima, ushobore kubaho uri umuntu uvuga, ariko Uhoraho aramubwira ngo tunganya ivyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagikira. Esaya amaze gutumwa n'Uhoraho aragenda kwa Hezekiya aramubwira ati umve Hezekiya, mukozi w'Imana, muntu wubaha Imana, Imana yishimira, Imana ishingira intahe, atora arantumye arambwiye ngo ndakubwire ati tunganya ivyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagikira. Tunganya ugira upfe ntabwo ugikira. Ni kuvuga ngo Hezekiya amaze kumva amajambo nta kindi kintu yakoze. Ntabwo yavuze ngo none Uhoraho arandenganije, ntabwo yavuze ngo none Uhoraho sinzi ko ingene bigenze, ntabwo yavuze ngo sinzi ko ingene Uhoraho arampevye birabaye arantaye. Atangure kwidoga, atangire kwishogota, atuka Imana, no ntibyashobotse. Ariko Hezekiya aramenya ko Imana imutumye ko ari Imana ivuga bikaba, ari Imana itegetse bikomera. Yibuka ko hari imirimo yakoreye Imana, yibuka ko hari ibikorwa byiza by'Imana yakoze. Ni kuvuga ngo ijambo ritwereka ngo ahindukiriza amaso ku rusika, asenga Imana, arira cyane, yereka Imana, atangira kwibutsa Imana ibikorwa byiza yakoze. Ati yawe Uhoraho, tegera wumve amashoswa yanje, niwibuke ingene nagenderera imbere yawe nkakora ivyo ugomba, nkakora imirimo yawe itunganye mu ishengero ryawe. Vyari vyiza, ntabwo niyorobeka, ntabwo nivanga, nakora ibitunganye, nakora ivyemerwa nawe, ntaho nigeze ndaba mu gikorwa cawe Uhoraho. Umva gusenga kwanje, umva guca bugufi kwanje, ibuka ibikorwa nagukoreye. Hezekiya atangira kwibutsa Imana, atangira kubwira Imana imirimo myiza yakoreye Imana. Ni kuvuga ngo Hezekiya ahejeje amajojo yiwe, ahejeje gusenga, Uhoraho yongera gutuma umukozi wiwe Esaya aramubwira ngo ntabwo bitinze, nabonye amarira y'umukozi wanje Hezekiya, nayabonye yanshikiriye hondi, ntibikunze ko ntashobora kumwishura kuko nabonye ibikorwa vyiwe vyiza, ahubwo asubirayo, genda umubwire ati Uhoraho yumvise ugusenga kwawe, yabonye amarira yawe, yabonye amasozi yawe, yabonye amashosho yawe, ati ku myaka yawe yo kubaho igihe cyari gisa n'ikirangiye, igihe cyari gisa n'igiheze, ati kubwo yabonye imirimo yawe myiza, ku minsi yawe yongeyeho ko imyaka 15, Imana ihabwa icubahiro cyane. Ni kuvuga ngo Imana yishura Hezekiya, Imana ibona Hezekiya, Imana yumva amajojo ya Hezekiya, Imana yumva gusenga kwa Hezekiya, kubera ko Hezekiya mu gukorera Imana kwiwe yabikora n'umutima ubikunze, akabikora n'umutima utunganye, akabikora n'umutima atari uw'uburyarya, atari uwo kwivanga mu gikorwa c'Imana. Bituma Imana imwemera, bituma Imana imushingira intahe, bituma imwongera iminsi yo kubaho. Ndashobora kubaha akarorero. Hari umupapa umwe n'umumama umwe bari bubakanye. Bamaze kubakana, bari abantu bubaha Imana, bari abantu basenga Imana, bari abantu bafasha abagowe, bari abantu bafasha imfuvyi n'abapfakazi, bari abantu bitaho abandi nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ni kuvuga ngo bari bafise urukundo. Bamaze kwitaho abantu kuko Imana yabagenderera kenshi mu gusenga kwabo, yabibira amabanga kenshi, haragera igihe Uhoraho arabatemberera bose, arababwira ngo muri mwebwe babiri ndagiye gukuramwo umwe, ndagiye gutahana umugeni wanje umwe muri mwebwe. Ariko sivuze ngo ni naka, sivuze
bikagaragara. Igihe kimwe baje ahantu basenga, barasenga Imana basikuza ati mbega Mana ninde, ariko Uhoraho amazi aratinda gato arihorera, arareka kuvuga ati ni naka. Bagumana ibisasane, umumama aho yicaye kuko ariwe yari afise akazi. Amaze kuronka akazi, abana bafungura kubw'umumama, umufasha we yafungura kubw'umumama, ni kuvuga ngo niwe yahembwa. Bimaze kuba bimeze uko, umumama yicaye ahantu aribaza ati none ga Mana yanje, kandi jewe wahaye akazi, kandi jewe mpembwa, umufasha wanje nta kazi araronka, nta kazi uramuhereza, none ashobora kuba ari jewe zishobora kuvyanga. Se Mana, naba ari jewe uzomenya uko ubigenza. Umufasha nawe w'umugabo wiwe ari hariya, nawe ari mwayo majosho nyene, aravuga ngo Mana, umufasha wanje niwe afise akazi, ariko jewe nta kazi mfise. None se nutwara umufasha wanje umudame wanje, birashobora gucangana mu buzima tukabaho nabi, abana bakabaho bicuza kubera ko niwe afise akazi. Ahubwo Mana, igihe kigeze uzotahurukane jewe umudamu wanje asigare, kugira ngo abana banje bashobore kubaho neza. Ni kuvuga ngo umwe asenga ayo masengesho, uwundi asenga ayo masengesho, ariko Imana yoyo yari ifise icyo yateguye. Imana yoyo yari ifise icyo igambiriye gukora. Niyo mpamvu ntiwibagire teme, nubwo niko nakubwira aya majambo ivuga ngo n'ikihe cyiza umaze gukora wokwibutsa Imana mu gihe uri mu ngorane. Uwo mupapa n'uwo mumama bamaze kujojera Imana ivyiyumviro byabo canke se uko babibona, ni kuvuga ngo Uhoraho Imana yereka inzozi bose, umwe wese gwiwe. Umugabo ari ukwiwe gusenga, umumama ari ukwiwe gusenga, Imana iramubwira. Ni kuvuga ngo yagendereye umumama, imaze kugenderera umumama iramwereka gihamya cerekana ko ari we agiye kuvanwa mu mubiri atahurukana. Umufasha w'umugabo w'ahari, Imana iramwereka tuko biri kose, eheraba umufasha wawe, umugore wawe agiye gutwarwa mu buryo ubu, agiye gutwarwa n'uwundi mugabo. Imwereka mu buryo bwo gukora mariage, ariko mu buryo bw'impwemu mariage vyerekana ko ari ugupfa mu gihe ubirose. Ni kuvuga ngo bimaze kugenda uko, umugabo yarose ibyo, umugore yarose ibyo, bose bicara hamwe baravugana ati mbega we vyagenze gute, nawe vyagenze gute. Umugore wewe yari asanzwe anabimenyereye cyane ivy'amabanga y'Imana. Umugore yari yamaze kumenya ati jewe uko biri kose ni jewe Uhoraho agiye kuvana mwa runo rusago, kugira ngo bikunde hasigara umufasha wanje, hasigara umugabo wanje, hasigara n'abana. Bimaze kugenda uko, umugore kuko yari amaze kumenya ibanga ryuzuye, arabwira umugabo wiwe ati mbwira se uko nawe Imana yakweretse. Umugabo we aramubwira ati jewe ivyo nabonye n'agatangaza vyananyobeye, nagiye kubona utwawe n'ubundi mugabo muriko mugira mariage, ariko nubwo nabona ugenda yanyinginga akambwira ngo nindaguherekeze. Nubwo vyari bimeze uko, nabona ndaguherekeza nanka, kuko umutima wari ukigukunda, kuko nari nkigukunda cyane, nabona amarira ari menshi mu mutima wanje. Ni kuvuga ngo kubera ko umugore yari afise ibanga ryuzuye, yaramubwiye ngo mpore mufasha wanje, kumbura Imana ifise kingene ibigenza. Bimaze kugenda uko, niho bicaye hamwe, umugore amaze gusenga ari ahantu hawe nyene ariko asenga Imana, aravuga ngo Mana, ni wowe Mana ukora bikagaragara, zishobora kugwanya umugambi wawe, ariko Mana hari ikintu kimwe nagomba ngusabe. N'Imana nizeye, n'Imana nizigiye, n'Imana udahemuka, n'Imana utigera usuzuguza na rimwe umuntu yakwizigiye. Aravuga ngo Mana, simigwanya kuva mu mubiri, kuko n'intunganyo yawe zishobora kugwanya umugambi wawe, ariko nagomba nagusabe igisabo kimwe. Ndakubaha, ndagukorera, kandi mfise byinshi nakoze imbere yawe, mbere bimwe warabyishimiye unabishingira intahe. Aravuga ngo Mana, wibuke igikorwa kimwe gusa nagukoreye, wibuke umurimo umwe gusa nakoze imbere yawe ukanezerwa, umunsi umwe gusa nagukoreye, Mwami Yesu ugahimba. Aravuga ngo Mana, ndagiye gupfa,
biga kubera ko wari warampaye akazi, ariko umufasha wanje umugabo wanje ntagira akazi. Mana, nubwo ngiye gupfa ndagusabye ikintu kimwe gusa, unyemerere mu gihe utaranjana umanze uha akazi umufasha wanje, amusaba ikintu kimwe gusa, yibutse Imana ibikorwa byiza yakoze, yibutse Imana imirimo myiza yayikoreye. Aravuga ngo Mana, wibuke umurimo umwe gusa nakoze imbere yawe bikakunezera, nakoze imbere yawe bikaguhimbara. Umpere umufasha akazi kugira ngo abana banje bazobeho neza, kugira ngo umufasha wanje umuryango wanje uzobeho neza. Mvana mu mubiri, ariko namaze kubona ko umufasha wanje wamuhaye akazi, ico nico ngomba gusa unkorere, nta kindi, kuko umugambi wawe namaze kuwuhamya, navyemeye sindibugwanye ubugombe bwawe. Ni kuvuga ngo umumama amaze gusenga ayo masengesho, umufasha wiwe nawe umugabo wiwe yari hariya asenga, avuga ati Mana, niwemere niwibikunde ko umufasha wanje umugore wanje ashobora gupfa, niwe afise akazi, tubayakubwiwe, ariko jana jewe nawe asigarane n'abana. Ariko kumbura Imana irumva isengesho, irumva gusenga kwabo. Igihe kiragera, haheze iyinga imwe gusa, Imana ihesha akazi wa mugabo, yongera kuronka akazi, kandi akazi keza. Mbere aronka n'imodoka yiwiwe agiramo, atangira gutonda ku kazi, atangira kugenda ku kazi ajanye n'iyiwe modoka. Imana ikora igitangaza gikomeye kw'abo bantu bubakanye. Imana ikora ibikomeye mw'abo bantu bubakanye, batangura gushima Imana. Umumama amaze kubona umugabo arose akazi, aravuga ngo Mana urakoze kuko ushikije umugambi wawe, aravuga ngo Mana urakoze kuko wumvise ugusenga, aravuga ngo Mana urakoze kuko wabonye igikorwa kimwe cyiza nakoze imbere yawe bikaguhimbara. Bimaze kugenda uko, ijwi ry'Uhoraho ntiryatinze, kuko Uhoraho yari yamaze gushikana amasezerano yiwe kuki umufasha umugore yamusabye. Yari yamaze gutanga akazi ku mugabo, aravuga ngo uko biri kose akazi wasabye umugabo narakamuhaye, abana bawe bazobaho neza, nta ngorane bazogira. Ariko rero tunganya, kuko igihe cyageze imodoka yiteguye kukujana, yashitse mu rugo rwawe, iri mu rugo rwawe. Itunganya byose kugira ngo bikunde ushobore kuvanwa mu mubiri ngo utahukane iwacu. Ni kuvuga ngo umumama aravuga ngo Uhoraho urakoze cyane. Umugabo yitegura kujya ku kazi, aramubwira ngo manza wicare mufasha wanje tuganire. Atangira kumuganiriza, aramubwira ngo uko biri kose nibiwe y'amabanga, Uhoraho yambwiye ko igihe cyo kuvanwa mu mubiri cyageze, ahubwo ngo nintunganya n'ibisigaye kugira ngo ushobore kuvanwa mu mubiri. Icyo nasabye Imana yarakimpaye, kwari ukuguha akazi gusa kugira ngo abana banje bamererwe neza, kugira ngo umuryango wanje uzobeho neza. Ivyo yarabikoze, yibuka igikorwa cyiza nayikoreye. Ati igisigaye rero niki? Uno munsi ntuja ku kazi, uno munsi ugumana nanje ngaha kugira ngo nze kuvanwa mu mubiri nawe uvyibonera, nze kuvanwa mu mubiri nawe wisezerere, ubone ko Imana twizeye ari Imana idahemuka, Imana yashikije ibyo nayisabye, yibutse ibyo nayikoreye, nanje naremeye ibyo yavuze kuri jewe. Bimaze kugenda uko, umugabo aranka cyane, aravuga ngo abwira Imana irindire, aravuga ngo abwira Imana ntiharagera, aravuga ngo abwira Imana imanze ibyihose gatoya, manze agende ku kazi, kumbure ndava ku kazi urahita ugenda, irahita ikujana. Namaze kuva ku kazi, ariko Imana yari yishyuye umutwaro w'umumama, byari byamaze kurangira. Umugabo aragenda ku kazi kiwe, umumama asigara mu rugo. Bimaze kugenda uko, umumama asigaye mu rugo, n'ubundi mwemu w'Imana aramugendera, aramubwira ngo uko biri kose tunganya, heza byose igihe cyageze, kuko icyo wasabye naragikoze, harageze ko nanjye nshitse isezerano ryanje. Bimaze kugenda uko, Uhoraho agenderera umumama, aramubwira ngo uko biri kose urifuza kugendera mu kibanza ikihe? Urifuza kugendera muri saro yawe y'inzu yawe, cyangwa uragomba ko ndakujyanira mu cyumba cyawe, uragomba gupfira mu cyumba cyawe? Umumama yicaye ahantu ariyumvira ati Mwami Yesu, igihe wowe nopfira mu buryamo bwanje, abantu baje kuraba ikiziga bohava bazosigara bacokora
ko nza kujanwa mu rufu rw'agashinyaguro, ariko ndagomba gupfa nk'umuntu yakumenye, ndagomba gupfa nk'umuntu afise ibanga ryawe, ndagomba gupfa nk'umuntu afise ico yakiriye. Unjanire mu mpwemu yawe, unjanire mu bushobozi budasanzwe, mbere niko ndaririmba bikomeye. Uhoraho aramubwira ngo icyo usabye ni gito. Umumama amaze kubona ko isaha yageze, atora telefone umugabo wiwe, aramubwira ngo bayi ndagiye, igihe kirageze ndagiye, ibyo nasabye Imana yarabikoze, kubwo nanje yibutse ibikorwa byiza nayikoreye, bayi ndagiye. Umugabo iyo ari ku kazi ati rindira mve ku kazi ndaje, ntugende ntaje, ariko umugore baramubwira ngo Uhoraho yavuze sindenza. Bimaze kugenda uko, umugore yicara mu ntebe muri salo, atangira kuririmba indirimbo ngo tuzohurirayo bagenzi, ngo tuzohurirayo bagenzi. Telefone iracyari ku murongo, umugabo baracyavuga, ariko ntibigikunda ko aramwitaba, kuko mwemu w'Imana yari yamaze gushika muri urwo rugo kugira ngo umugore avanwe mu mubiri. Bimaze kugenda uko, mwemu w'Imana arashika, umugore aguma ngo tuzohurirayo bagenzi, aheza mu ijuru tuzohurirayo bagenzi. Ariko arapfa, ariko ararengana, umugabo nawe ati rindira ntusige, rindira ndaje, rindira gato ndaje, ariko Uhoraho yari yashika igisezerano. Bimaze kugenda uko, umugore aracikana. Amaze gucikana, ni kuvuga ngo umugabo iyo ari ku kazi ntibyabaye byoroshe, yibagira isezerano ry'Imana, yibagira cya gihe imburi y'Imana yabashikako, ko Uhoraho yari yababwiye ati uko biri kose ngiye kuvana umwe muri mwebwe. Mbere irahishura ati ni naka, imaze guhishura ati ni umugore. Umugore aravuga ngo Mana, wibutse ibikorwa nagukoreye, ndagusaba ikintu kimwe gusa, hakaza umufasha wanje, hama nanje untahurukane iwawe ndengane mbone kuruhuka. Imana irabikora. Umufasha wiwe, umugabo wiwe ari ku kazi ariko ataha, araza. Amaze kuza ari mu kayira, ni kuvuga ngo yibuka ko umugore wiwe yapfuye, yibuka ko umudada wiwe yapfuye, apfa mu modoka agomba kwisuka hanze kugira ngo yiyahure apfe. Ni kuvuga ngo bimaze kugenda uko, mwemu w'Imana aramushikako. Amaze kuba yiyumvira ati ngomba guca mu muryango w'idisha ry'umuryango kugira ngo bikunde nisohokere, nume mpfa njane n'umugore wanje. Mwemu w'Imana aramushikako, amwereka iyo yagira aje mu gihe yari gupfa yiyahuye, mu gihe yari gupfa bidaciye mu nzira nziza. Aramwereka iyo yaragiye kugwa, aramwereka n'ikibanza umugore we yicayemo, ati uja kwiyahura hariya ntiwoshiseyo, kandi wari ufise isezerano ko uruvyaro rwawe nawe ubwawe muzosanga umugore wawe mu bwami bwanje. Bimaze kugenda uko, umugabo asubiza umutima hamwe arataha. Ni kuvuga ngo asanga kaba kabaye, umugore bamujyana ku maziko nk'uko bajyana abandi. Imana irihesha icubahiro, Imana irakora ibyayo. Nashatse kukubwira iki? Ni kuvuga ngo uwo mugore cyangwa se uwo mugabo, urwo rugo rwarimwo abantu bubaha Imana, rwarimwo abantu bakorera ibintu ku mugambi barongowe n'Imana, rwarimwo abantu ni kuvuga ngo b'abanyarukundo bafasha bose, bakorera Imana mu mpwemu no mu kuri. Ni kuvuga ngo niyo bishitse bagakosha imbere y'Imana, bararirira Imana cyane, bakavuga ngo Mana uko biri kose ntuduhebe, dutabare, duharire ibyaha, dukize icyaha twizingitiriyeko, kugira ngo bikunde dushishikare kubandanya inzira nziza imeze neza. Imana irabishura kubw'ibikorwa byiza bakoze, bafura urupfu rwiza kubwo gukorera Imana imirimo myiza, kubwo gufasha abagowe, kubwo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Nawe ijambo ryaje kuri wowe uno munsi, niwe ryaje ko kugira ngo nawe umenye ati mbega ndiko ngenda gute, ndiko nkora gute, mwino si ndimo, mwino si ya none, ko mbona umengo ubuzima buragoye, ko mbona umengo ndaze hirya no hino ntibikunda. Mbega ibyo mfise fasha kangahe bagenzi banje, mbega ibyo mfise ndabihaka abandi kangahe, mbega mu buririmbyi bwanje ndimwo nkora ndabuhagazeho gute, ndiko ndirimbira Imana gute, sindiko ndirimbira Imana kugira ngo abantu bambone, sindiko ndirimbira Imana kugira ngo abantu bumve agahogo keza gusa, ariko atagakiza kari muri jewe, atagukunda umurimo w'Imana.
umurimo w'Imana, usuzume urabe uko uriko urakora igikorwa c'Imana. Umuririmbyi umwe arongowe na mpemu aravuga ngo kora neza ukiri muzima, vuga neza ukiri muzima, ngo kuko impembo yavyo uzobisanga imbere. Nawe uriko urakora gute? Uriko uravuga gute? Ivyo uvuga ni vyiza, ivyo ukora ni vyiza, mbega ni vyiza bingahe umaze gukora imbere y'Imana wokwibutsa Imana igihe ushikiwe na za ngorane, igihe uri muri vya bibazo, igihe uri muri rya rinde ry'ibibazo ubona umengo bitagishoboka, ukavuga ngo Mana nanje ibuka igikorwa kimwe gusa nagukoreye, ibuka umurimo umwe gusa nakoze imbere yawe Mana ukanyishimira, ibuka Mana igihe naririmba nakagafashwa Mana nanje ukabyishimira kugira ngo bikunde untabare. Ni kangahe umaze gufasha abagowe n'umutima ubikuze kugira ngo uze wibutse Imana igihe uri mu ngorane, ati Mana ibuka nakanafashije cya gihe nanje ragira ndara ubusa, ariko ndavuga ngo ntibishoboka ko mwene data arara ubusa, ariko ndahevye ivyanje nagenda afungure nume ndawuturika nanje. Wibutse Imana igikorwa cyiza kimwe gusa wayikoreye kugira ngo nayo kwishure. N'umwanya wawe wo kwiyumvira. Ezekiya wewe agirirwa ubuntu n'Imana. Ezekiya wewe Imana iramwibuka. Ntabwo Imana yatabaye Ezekiya kubera ko yari muremure, ntabwo Imana yatabaye Ezekiya kubera ko yari munini, ntabwo Imana yatabaye Ezekiya kubera ko yari rurangiranwa, ariko Imana yatabaye Ezekiya kubera ko yari umuntu ayubaha, kubera ko yari umuntu akora ibikorwa byiza by'Imana, kubera ko yari umuntu akora ibikorwa bishingirwa intahe n'Imana. Nawe urashobora kuvuga uko biri kose ndi mu isi nitwa uwamenye Imana, ariko nta bikorwa byiza mbona, nta na kimwe mbona imbere yanje no kwirata, nta na kimwe mbona imbere yanje no kwirata imbere y'Imana kugira ngo bikunde nanje nzoyibutse cyagenze ndi mwirinde ry'ingorane, cyagenze ndi mu byago, cyagize iyo izaba yanyase, cyagiye buzoba bwije abantu bambwira ngo ntibuca, kugira ngo nibutse Imana ati Imana niwibuka ivyo nagukoreye. Yari amajambo akomeye cyane, yari amajambo arimo ingomezi, yari amajambo nawe ashobora kukwigisha kano kanya. Imana imaze gusezeranira isezerano Ezekiya iramubwira ngo kuko nabonye ibikorwa byawe byiza, ku minsi yawe yo kubaho yongeweko imyaka 15, Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imana imwongera imyaka 15 kandi igihe ciwe cyari cyageze cyo gupfa. Nacho bitwaye mu gihe wowe uri mwirinde ry'ingorane, ubona umengo ntibigishoboka, ubona umengo nta nzira, ubona umengo ntibigikunda, wagenda hirya no hino ugasanga n'abagenzi baraguhevye, ugasanga inshuti zaragutaye, ugasanga nta n'ukwitayeho, ugasanga n'umuryango nukikubabaye. Ariko nagoma nakubwire ngo kiragukorera Imana mu mpemu no mukuri, nagoma nakubwire ngo kirakurondera gukora igikorwa c'Imana vyotuma Imana ikwibuka, vyotuma Imana ikwizera, vyotuma Imana yibuka umurimo mwiza wakoze nayo ikakugirira neza bidatinze. Nakure cyane Imana itokura umuntu. Ibikomeye Imana irabikora, we gusa kirakwizera Imana, kiragukorera Imana uko igomba, kiragukorera Imana uko ibishima, kirakuvavanura n'ibitagira ikimaze, kirakuvavanura n'ibyo byose Imana yanga. Ukurikira Imana, urondere gukora ibikorwa byiza, urondere kuvuga neza ukiri muri ino si, urondere gukora neza ukiri muri ino si, bizotuma wibukwa n'Imana. Ezekiya Imana iramwibuka. Ezekiya Imana imaze kumusezeranira uti ku myaka yawe yongeweko imyaka 15 yo kubaho, ni kuvuga ngo Imana ikimenyamenya. Imana igusezeraniye ntabwo byijana, iravuga ngo ndaguhaye ikimenyamenya, nzokurokora kandi wanashima nzokurokorana n'iki gisagara ubayemo. Iyo umaze gukorera Imana neza, Imana ikagushiza mu isezerano, ntabwo ari wowe yishura, ahubwo n'abandi irabishura kugira ngo bamenye ko vy'ukuri hari umugabo wizeye kandi umugabo akomeye cyane, umugabo ashoboye. Niyo mpamvu nawe wingingira kuba imbere y'Imana, niyo mpamvu nawe wingingira gukomezwa n'ijambo ry'Imana. Aburahamu
ntibishoboka, yabona umengo ntibibaho, ariko Imana iramubwira ngo ewe Aburahamu, nta wundi mfise norahira, nta wundi mfise nokurahira, ati kuko ata wundi mbona nokurahira nduta, ndirahiye jewe no kubikora nzobikora, mbere n'umugisha nzowuguha, no kukugwiza nzokugwiza, ewe Aburahamu. Imana irirahira, Imana imukimenyamenya, aramenya ko ari Uhoraho avuze, kandi ntibyatinze Imana yamushikizeho isezerano, imurosa umwana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Tugeze mu mwanya mwiza wo kurangiza. Ezekiya yakoreye Imana neza mu mpwemu no mu kuri. Ntabwo Imana yamwishuye kubera ko yari umuntu munini cyangwa umuntu muremure. Ntabwo Imana yamwishuye kubera ko yari rurangiranwa ku isi cyangwa yari umuntu akomeye cyane, ariko Imana imwishura bivanye n'ibikorwa byiwe byiza yakoze, Imana ikishimira ikanabishingira intare. Nawe urashobora kuba uri ngaha uzi untega yombi, uzawumviriza kino kiganiro umutima w'ubugingo, ukabona ko mu mirimo uri kurakora, mu bikorwa uri kurakora, ata kintu na kimwe wokwirata imbere y'Imana cyotuma Imana ikwibuka. Haracyari ibyiringiro, haracyari ibyizigiro, haracyari akanya ko kurondera kwemerwa n'Imana, haracyari akanya ko kurondera gukora ikintu cyotuma Imana inezerwa, nayo ikazokwibuka mu gihe uri mu ngorane. Uyu ni umwanya wawe. Urashobora kwibaza ati mbega ndiko ngenda gute, ati mbega ndiko nkora gute, ati mbega imirimo yanje bimeze gute, igihe noba ngeze mwirinde n'ikihe nokwibutsa Imana. Mbega Imana noyibutsa ko narwanye cyane, mbega Imana noyibutsa ko ndi umusinzi cyane, haba namba, kuko Imana yankana n'icaha, Imana yankana n'ibitagira ikimazi, ariko ikunda ibyiza. Urashobora kuvuga ngo Mana, ndagomba nanje unyongere kugukorera, haba mu buririmbyi bwanje nkora ibyemerwa nawe, ngira aho nandikishije kugira ngo wa munsi ni mu ngorane nzogira ico ndakwibutsa. Ushobora kuba uri umuvugabutumwa, urashobora kuvuga ati Mana, nahora mvuga ubutumwa, ariko ubutumwa bwanje navuga ntabwo nakoresha nawe, nabikora kugira ngo nirenganire, nibyari imbere yawe ntavyo wambonamo. Urashobora kuvuga ati Mana, ndengera kugira ngo naje imirimo ngiye gukora y'ivugabutumwa ndabikore nemerwa nawe, ndabikore mfise aho unyandikira kugira ngo nanje nzoronka ico nibutsa imbere yawe. Ushobora kuba uriho uko nyene ubayeho, ariko uronka ibyo gufungura mw'ijoro no ku murango hariho abarara ubusa, nta na rimwe wari bwafashe umuntu agowe canke imfuvyi canke uburaye inzara. Urashobora kuvuga ati Mana, kugira ngo nanje nandikishe imbere yawe, nzoronke ico nirata imbere yawe mu gihe nzoba ndi mu ngorane, ndagiye gutangura gufasha imfuvyi, ndagiye gutangira gufasha abagowe, kugira ngo nanje nishika mu ngorane nzoronka ico nibutsa imbere yawe. Tugiye gusenga Imana. Ijambo Imana yampaye kugira ngo dusangire nawe niri Ezekiya akubera akarorero. Utibagira teme, yari teme ikomeye cyane, teme y'ubushobozi n'ikihe cyiza maze gukora mu myaka mbayeho cyane mu minsi maze cyotuma Imana inyibuka ndi mu ngorane cyane ndi mu ntambara. N'akanya kawe mwene data, tugiye gusenga Imana yacu, tugiye guhamagara ubushobozi bw'Imana kuri wowe witahuye ukamenya tuko biri kose ntacyo nari bwakore nokwirata imbere y'Imana, nahora ndirimba mukandavye uburirimbyi bwanje, nabyo nokwirata imbere y'Imana, nahora mvuga ubutumwa mukandavye ivugabutumwa byanje, nabwo novyirata imbere y'Imana, nahora ndi mu kibano ariko urukundo muri je rwari rwaratinze, ibyo sinovyirata imbere y'Imana. Turagiye gufashanya no gusenga kugira ngo wizere Imana ko ibitarashoboka ibigira bizima, mu gihe wemeye gukora uko Imana ishaka, ukemera gukora uko Imana igomba. Ni umwanya wawe, haracyari ibyiringiro. Reka utangire gusenga, ubwire Imana ati Imana uri nyabushobozi, ubwire Imana ati Imana nta jambo ryawe rizira ubusa, ubwire Imana ati Imana ijambo ryawe rije hageze kugira ngo rime gufata ingingo, kugira ngo rime kumenya uko nogenda nuko noronka ico nokora imbere yawe, kugira ngo ushobore kukwibutsa mu gihe noba ndi mu ngorane.
tugiye gusenga Imana yacu kugira ngo Imana yacu idufashe, Imana yacu igufashe, Imana yacu ayitwemerere, yongere kukugira musha, yongere kukugira muzima, nawe kurose ibyo woyibutsa mu gihe uri mu ngorane. Ariko ndagutera intege ndakubwira ngo Imana irashoboye, iracari ku ntebe y'imbabazi. Nubwo bimeze uko, reka ukire kwizera gusa, bishobora guhindura ibyapfuye ikabigira bizima. Hanyuma ibisigaye wizere ko hari ikintu kizima ugiye gukora wokwibutsa Imana mu gihe wowe ugeze mu ngorane. Reka dusenge Imana yacu tuyishimire kuko hari kizima igiye gukora mu mitima yacu. Data wo mu ijuru turagushimiye, turaguha icubahiro Mana yacu nziza. Uri Imana y'ubushobozi kandi uri Imana y'inkomezi, uri Imana atawanye nawe, uri Imana iyo uvuze biba, uri Imana utegetse bikomera. Ijambo ryawe rikomeye ridushitse kuri uyu munsi. Hezekiya umugirira ubuntu kubw'ibikorwa byiza yagukoreye. Uramubwira ngo yewe Hezekiya, nabonye amarira yawe, nabonye amosozi yawe, nabonye amajojwa yawe. Uti ku myaka yawe, ku minsi yawe yo kubaho yongeweko imyaka 15. Mana ni wowe wabikoze. Umuhana ikimenyamenya, umuhana gihamya, umuhana ikimenyetso. Uramubwira ngo kugira ubona ivyo mvuze nzokurokorana n'igisagara urimo. Mana ivyo ni wowe wabikoze. None ijambo ryawe Mana ryongeye gushika hagati yacu kugira ngo riduhindure, kugira ngo ridufashe. Reka ufashe wese yifuza gukora Mana ivyo yokwibutsa imbere yawe. Reka ufashe wese atari bwakore na kimwe yoronka yokwibutsa imbere yawe, kugira ngo umuhe guhindura ibintu, mwongere imbaraga zo kunesha, mwongere imbaraga zo gukora ibyiza, mwongere imbaraga zo gukora ibishimwa nawe uzobukoze Mwami w'abami. Turagushimiye imbaraga zawe, turagushimiye ubushobozi bwawe Mana. Mbere y'icubahiro hari n'ababa bafise ibibazo, hari n'ababa bafise ingorane kubw'irya jambo ryawe nyene warongeye iminsi yo kuba Hezekiya. Reka ubiyereke nabo, wagirire neza, bamenye kuri Imana y'ubushobozi, bamenye kuri Imana y'imbaraga. Wiyubahirize kuko uganje kandi ushoboye byose nk'amasezerano. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro, turagushimiye icyo ugiye gukora mu bantu bawe. Reka bibe uko ushaka, ni mu izina ry'uwapfuye akazuka Yesu Kristo. Amen.